Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye ikaze muri aya makuru akomeye cane yije kudushikira nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Ndaguhaye ikaze kandi munywanyi kuri wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu yarenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abatwumviriza muri mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cane adushikiye aka kanya. Reka nizere ko wajije gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akani kuko aryonda gusaba muri musi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracabona rakazujyana nyine upyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avuga mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'umugabo w'amenyesha makuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi no mu makomine yandi agiye atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Reka amakuru yacu tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido. Umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ndabwira ukuri amagara yiwe ari mu kaga gakomeye cane nyuma yo kwibonekeza mu bikorwa bitandukanye. Gushika ubu umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ntari nga mu gihugu c'u Burundi. Wo kibaza ati ni kuzihemva. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye dosiye muri politiki irerekana yuko yitavye inama ni mu bihugu vy'Abarabu. Nigiye mu bitaro vya Dubai Hospital gushika ubu bivurwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ariko aroroherwa na cane ko bashikiriza yuko ariko aramererwa neza. Ariko ibibaye mu nyuma z'uko mutambukanyi wiwe Angel Ndayishimiye yubawe nyene atakintu na kimwe ashima gushikiriza. Nandi vyo leta y'u Burundi iriko irapfa bikavurwa yuko leta ya Gitega yo nyene yoba igira isambuke. Umwanya n'umwanya murashobora kumviriza itangazo giturumbuka ati umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye wa mutima wiwe uhejeje imisi itari mikeyi urahagaze. Gusa mu bene igihugu ivyo vyoba bishasha kuzimva. Umwene igihugu gushika ubu ntazi ivyo umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye agwaye. Ntazi n'ibijanye n'ubugwayi bwiwe na cane ko ibihangange vyo muri leta ya Gitega vyashimye kutagira ico bishikirije. Ibihangange vyashimye kutagira ico bivuga ku rupfu rw'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ibindi bitandukanye kubiriko birakorwa nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Inkuru mu buryo bw'idonido turayigaruka ko tubandanya kandi tubashitsa ko amakuru akomeye cane abayijije kudushikira. Nimunyemerere amakuru yacu tutatangurire ku makuru akomeye cane yije kudushikira. Ijambo ry'agacamutwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aka kanya uri mu kaga. Ni nyuma yuko ari amakuru akomeye cane duhejeje kuronka nyuma y'ivyakozwe muri kaheze bikaba mu nyuma z'uko no gushika ubu vyose bikibandanya. Ni amakuru tugendanya tubashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose kuko abamenyesha makuru bacu b'abahinga baba bariko baratugirira amatoza. Reka dutangurire kuri ayo majambo akomeye cane y'agacamutwe yashikirije. Kuri iri genekerezo hakaba hatanzwe ipfunguzo ni kuzemva. Izo funguzo zoba zipfungura he? Ni amakuru akomeye cane tugira tubashitse ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri ntare rushatsi kuri ubu ngubu no ku kiremba c'umukuru w'igihugu ntiyagitegerezwa kuba aha Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Na cane yuko uyose uwamusubiriye gushika ubu nanone ahejeje gufata ingingo ikomeye cane. Nubwo nanone akiri intambamyi zikomakomeye haracari ingorane ku bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye no gutangaza ikudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Reka dutangurire kuri aya makuru akomeye cane yeje kudushikira nyuma yuko ari abasirikare b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. N'intambara ivuye ku moko. Nuko nama nivuga misi yose. So nabaye umuntu wo mategeko hano muri Canada as a lawyer for 15 years. All the time I always remind
my friends, my brothers, my sisters, bavandimwe, mumenye ko muri iyi ntambara M23 iriko iragwana si yo yonyene, hagwana abantu bose banka karengane gafatiye ku bwoko bw'abatutsi. Ibi sindabivuga ko noba nibaza ngo muri M23 nta bahutu barimwo canke nta bandi bantu bo mu yandi moko barimwo. Ibi misi yose byama bisubigwamwo n'umukuru president wa M23 Bisimwe, si n'umututsi mugabo n'umuntu yumva karengane kaba kuri ubu bwoko bw'abatutsi kwama bahigwa nk'inyamaswa. Ivyo ntibiba, turabizi ko ntibiba mu Rwanda, ntibiba muri Congo, ntibiba mu Burundi gusa, biba hose. Aho hantu hose tuzi amateka mabi yamye abaho. Jewe sinza guhagarara kuri ibya Nord na Sud Kivu kuko ivyo amateka yose ndayazi mu byo nakoze nk'umu lawyer wo ngaha muri Canada. I represented abantu bo muri South Kivu, b'Abanyamulenge, bava Minembwe, ariyo capital yaba Nyamulenge, abo muri North Kivu, Ruchuru, Masisi. Those areas are the areas that I know very well. Kandi hahandi mba mvuga ni iyo turiko turavuga ibintu by'intambara M23 iriko irakora, nitube tubihagararaho kandi dushingireho tuvuge tuti M23 ntitsindwe, kuko itsinzwe twese tuzoba tuhaguye. Siho ndijewe, I'm not there. I'm not even pretending that I'm gonna be protected in those areas, but anyone who's dying there, I feel it. It's my fight. It's my fight. It's my soul. I am in there as a person who's fighting a war against aba bantu batumva, bafise urwango rubi, bashobora gufata umuntu bakamutwika, bakamurya. These are things twese tuba tukwiye gukanurira amaso tukavuga tuti sintegerezwa gutega ubwoba n'imbwa yose. Mvuze imbwa, noshobora no kuvuga n'ibindi bitutsi byinshi cyane gose, kuko ndumva ko ndi grounded. Hahandi nshobora kuvuga ibitutsi byinshi bibaho, hahandi ntumva ko nshobora gutega ubwoba ni imbwebwe yose, muhimbiri wese sinshobora gutega ubwoba. Mba numva ko ingabo, intare za Sarambwe, those guys are very respectable. They are very respectable. Ahantu hamwe twese tuba dukwiye kugera twumva ko aba bantu iyo bariko bagwana n'iyi mihimbiri yose akajamwo n'imbwa zose z'abarundi. Jewe nandika ndababwira abo barundi n'abajya basoda b'abarundi, ndababwira nti mwebwe mushitse kuri terrain naho mutova i Burundi mwanzi mwamubwira ntuze ndayishimiye muti ntidushaka kubandanya, mushike kuri terrain muce mubwira, muce muraba intumwa murungika muri M23 mu ibwira iti twebwe dushaka mutwakire n'ingoga, tuze tuba joining. Why should you care about having $100 or $60
z'amafuti amaraso uriko ugenda kujya abandi bantu b'abavukanyi bawe, ugende kwica abandi bantu b'abavukanyi bawe, ngo ugiye guca ingero. N'abajya barusiya sometimes baranga ugasanga bagiye kurasa ntuzeye imihimbiri kuko babonye ko these people are stupid to the core. Wewe urashobora gutanga amadolari ugende kwica abavandimwe. Iki gigabo gitwara Kongo kikintu kiriko kiritoza. It's how can I call it? It's just a thing. It's not a person. It's a thing. Kuko ntushobora kuba umuntu ufise ubuntu urihe amadolari agenda kwica abanyagihugu bawe, hanyuma ngo utore ugende kugurisha colta na gold whatsoever you sell, hanyuma selling it to go and kill your people. How come? Are you a person, or you are just a dirty guy, a stupid guy? Stupid to the core. So, to me, listen, my friends, my brothers, my sisters, don't fight over South, North Kivu. We all know. Imurenge mufise amashuri angahe mubakiwe na leta. Those things, I know all those things. Those things, ndabizuku. Imurenge nta mashuri mwubakiwe. Kugira ngo uzoduge ugende hariya mu misozi. Uza kunyura mu buyira bumwe buteye ubwoba, noneho mutaronse air lift ngo bagende babatware muri dispensaire canke intuze a certain hospital yabaye built by some missionaries or some pastors, abapasteur b'abanyamurenge bo muri batari bakenzi jewe twabanye mu bintu byinshi ni Kenya, aha muri Canada, abantu b'abapasteur bakoreye abanyamurenge bakavuga bati reka tuze turajyana utuntu hariya ruguru, tujyane kugusomesha abantu, tujyane kugira iki. Kongo yabakoreye iki? Nothing. There's nothing that Congo have done. So abantu rero bituri bari bakwiye kutuza bakiberaho mu misozi myiza cyane, bafise inka nziza cyane zabo, ukazibona baratewe n'imbwa z'amayimayi, barabateye barabishe. Nuko ibyo bintu bimaze igihe kingana ikibiba. We don't have to convince each other. We know what has to be done. What has to be done is to fight this war, to win this war, to make sure that whether it's only North Kivu that is gathered and secured by our forces, it has to be secured and gathered by our forces. And then the next thing will be twigwaneho n'abayirongoye twigwaneho bashatse bakavuga bati rika tugwanire hamwe. That's gonna be the best thing ever. Mugabo ntago force cyangwa ntago twengundi naje cyangwa ntago. Iyo tubonye umuntu batwitse n'uyo aba ari umusoda yibesha akaguma muri iyo leta y'amafuti, akibesha akagumamwo, tumusengera Imana imufashe cyangwa ifashe umuryango we. Igiwe imba ni muri babandi bari ready yuko duterera $5, $10, $20, $100 utuntu two gufasha uwo muryango kugira ngo basezere uwo muntu, hanyuma none abana nabo basigaye bashobore no kugira ikintu. Mugabo guess what,
people have to understand. It will not continue in that way. Jewe ndi Murundi. Since ntabwo nari ndahari mugabo, I read all these things 2004. The Banyamulenge have the refugees bagiye gusaba ubuhungiro mu Burundi bicwa n'aba bantu baba FNL. Nuzi movement y'abahutu bafise akazi kabi nikazopfa gakize muri aba bantu. Malheureusement nikazopfa gakize, hazoba harimwo abantu bama bisemba bavuga ngo bla bla bla. No, uri umututsi uzoba umututsi, ugire umubano mwiza n'abandi bantu, mugabo ntuzobitinye kubivuga kuri umututsi, kandi uvyemeze ku buryo bw'uko wemera yuko you have to live. You must live. You must be a person respected on your territory. Iyo rero abanyekongo bamwe, nico gituma munama nabdivukatinga mvuga nti aho mu miji turimo, zaba izi North America, zaba Europe, twese tube duhaguruka. Dukwiye gushinga committees. Those committees zikagenda zifise abantu bama bagiye ku ma capital cities. Dufate nka Washington, hakaba hariho abantu bashika 200 bafise amapancarte minsi yose, afise arimwo ya mafoto baduturiye, batwikiye abantu bariye abantu ariko barabarya. Ajya amafoto turayafise yose, tugenda tubyereka abo ba congressman bahakiye n'aba journalist bakabibona. Utinyiki, is there anybody who can make you fear? Gusumba umuntu haza akagucumita akakwica, gusumba umuntu haza akakora ibintu biraho ku mufasoni, ku mugore akagira ibintu tuzi. Utinyiki, you don't have to fear. So to me, abo bose bagira utuntu twose tw'ama politics, aba bose iyo ndiko ndumviriza ngo Katumbi ngo azotufasha iki. No, he can win. He may be a faithful guy, a nice guy who can win. Mugabe, when he's planning to buy F-16s to bomb positions of M23, our forces, he's not a friend. He will never. He can be a guy who can negotiate. Probably he's using it for the propaganda, political propaganda, but he will not. He will not be the guy that we welcome. He may be even the worst enemy, because he may weaken our forces by thinking, oh, Katumbi is coming. Katumbi is not coming for you. Katumbi, if he comes for the majority of the Congolese. But if he really wants to provide the territory of North Kivu and South Kivu to be a territory really that gives the freedoms, that gives certainty, warranties to people of the ethnicity of Tutsis, he will be the best person. But until now, he has never negotiated with anyone in the M23. If I'm wrong, you can correct me. I'm okay with that. But he has not negotiated anything. So we should not take him as a friend or whatsoever. He can win. That's his win. But it's not a person that we can take for granted that he's going to help us.
notre combat. Ça doit être un combat qui focalise sur la protection de tous les Tutsis, de leur terrain, des propriétés, de leurs vaches, de leurs personnes. Que les gens puissent circuler partout, sans crainte d'être tués à cause de leur espèce, à cause de leur façon d'être vus. Donc, c'est clair, on est obligé de se battre avec la dernière force pour garder la survie de cette espèce. Parce que là, il n'y a pas de mendicité de territoire. Les colonisateurs nous ont trouvés là. Les colonisateurs n'ont même pas donné quoi que ce soit aux Tutsis. Les Tutsis congolais ont été toujours là. Ces idiots congolais qui ne savent pas cette réalité doivent connaître, doivent savoir que on n'a jamais donné quoi que ce soit aux Tutsis. Les Tutsis étaient toujours là à Massissi, les Tutsis étaient toujours là à Rutshuru, les Banyamulenge étaient toujours là. C'est des gens qui étaient là depuis très longtemps. Nous le savons par l'histoire. Mais ces idiots qui ne savent pas ça, alors on doit les combattre. On doit les battre très sérieusement par la force, parce que là, il n'y a rien qui nous reste. C'est les combattre par la force. Et les Nations Unies, revenons sur les Nations Unies, nous les connaissons. Ils savent toute l'histoire. Ils ont lu tous les rapports sur les violations des droits humains. Ils ont tout. Ils ont tout. Est-ce qu'on a s'inquiéter vraiment sur les Nations Unies? Dégueulasse. C'est des gens qui n'ont aucune pitié pour des gens qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas combattre pour eux-mêmes. Alors, on doit se battre. On doit montrer qu'on est fort, très sérieusement, très fort, et les Nations Unies vont suivre. Parce que là, il n'y a aucune histoire qu'on ment. On ne ment pas. On dit toute la vérité. On dit le nombre de tués. C'est depuis quand? On dit, on est apatride. Apatride. Là où nos ancêtres nous ont laissés, le territoire de nos ancêtres, on est apatride. Hein? Alors là, ça, c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose que les Nations Unies, ils savent qu'ils dépensent $1 milliard par an. C'est pourquoi ils dépensent ce milliard par an. C'est pas pour aider d'autres gens, c'est pour... Ils le savent que c'est un problème qui est là, qui est clair, qui parviennent à expliquer à ces gens, à ces pays qui sont développés, ils le savent. Dans la Maison Blanche, ils le savent. Ils le savent bien que il y a des Tutsis qui sont tués, qui sont refusés d'être des nationaux du Congo. Alors, comment faire? Est-ce qu'on doit accepter? Oh non, j'accepte. Non. On se bat. Ce que le M23 et ce qu'ils font, c'est exactement ce que nous devons supporter. Et moi, je suis là-dedans. Toute ma personne est dedans. Je ne peux pas vivre en acceptant l'injustice. Je ne peux pas vivre en acceptant une telle injustice. I can't live. Accepting that injustice, we have to fight all together. Tutegerezwa kugwana twese turi hamwe tukamenya ko iyo M23 yo winning ikawininga North Kivu, ubwo ntuze South Kivu nayo ntawe uzosubira kuyikoraho. Noneho South Kivu nayo ishatse kuca ivuga iti North Kivu, come over here, we have a deal. Byose bica biba. Urumva ndafashe umwanya munini mubabarira, ariko whenever I come to these spaces, I want to advocate where I think
ko ahubwo hazoza haragira numbwira hageze b'abakongomani bari mu maspisi yabo, then we fight them no mu vyiyumviro, nta vyiyumviro badusumbya, tufise byinshi cyane, dufise amateka menshi yo kuvuga, we have to fight them. Mu ivyo bifaransa nibaba babaza turabivuga, ivyo bifaransa turabishobora, turabizi, tugende kuza turababwira mu ndimi nyene bagenda kubishamwe muri aba ba Européen bose n'abandi bose n'abo bazungu bose babimenye. Aba bazungu ni inkobe ndabita inkobe. Abazungu ibi bisuma baza tout simplement baza kufyeta ama gold n'ibiki, atakindi kibagenza, ntibatwagwa ngo human rights. They don't care about all these things. I know them. They don't care about human rights. No, they are not there for that. We have to know. You call M23. These guys, they are our people. Bariko baratuvugira twese aho turi. Ndaza kuvuga ngo ndi North America. None se ntabwo nzotembera. Nta hamwe nzoja. Aho nzoja ndamutse nihenze nkagenda Kishasa. My face. Oh my God. Ntibakwigwa baramara. So I don't want to be eaten. I don't want to be eaten. I don't want to be killed. I want to be respected. Oh, that's my say, my brothers and sisters. Reka tubandanye tugwana gose. Murakoze. Jacques, Imana iguhe umugisha, bakomera amashyi abantu turi hano rwose urayakwiriye, uri umuntu w'umugabo. Ngiki ikintu tuba dukeneye kumva, ngiki ikintu dukeneye gutegera amatwi. Imana ishimwe ko kivuzwe n'umuntu utari n'umukongomani gusa, kivuzwe n'umuntu ukunda ukuri, kivuzwe n'umuntu ugira ishyaka. Brother Jacques, Imana iguhe umugisha kabisa, turanyuzwe ku mutima, uratwubatse, tukubwire ngo Imana yo mu ijuru izaguhemba ubugingo buhoraho. Numva nta kindi navuga kirenze kumwe murungika muri M23 mu ibyiriti, twebwe dushaka mutwakire n'ingoga, tuze tuba joining. Why should you care about having $100 or $60 z'amafuti amaraso uriko ugenda kujya abandi bantu b'abavukanyi bawe, ugende kwica abandi bantu b'abavukanyi bawe, ngugiye guca ingero. N'abajya barusiya sometimes baranga ugasanga bagiye kurasa ntuzeye imihimbiri, kuko babonye ko these people are stupid to the core. Wewe urashobora gutanga amadolari ugende kwica abavandimwe. Iki gigabo gitwara kungu, kikintu kiriko kiritoza. How can I call it? It's just a thing. It's not a person. It's a thing. Kuko ntushobora kuba umuntu ufise ubuntu urihe amadolari agenda kwica abanyagihugu bawe, hanyuma ngutore ugende kugurisha colta, na gold, whatsoever you sell, hanyuma selling it to go and kill your people. How come? Are you a person, or you are just a dirty guy, a stupid guy? Stupid to the core. So, to me, listen, my friends, my brothers, my sisters, don't fight over South, North Kivu. We all know. Imurenge mufise amashuri angahe mwubakiwe na leta. Those things, I know all those things. Those things, ndabizuku.
imurenge nta mashuri mwubakiwe kugira ngo uzoduge ugende hariya mu misozi uza kunyura mu buyira bumwe buteye ubwoba noneho mutaronse air lift ngo bagende babatware muri dispensaire canke intuze a certain hospital yabaye built by some missionaries or some pastors abapasteur b'abanyamurenge bo muri batari bakenzi jewe twabanye mu bintu byinshi ni Kenya aha muri Canada abantu b'abapasteur bakoreye abanyamurenge bakavuga bati reka tuze turajyana utuntu hariya ruguru tujyane gusomesha abantu tujyane kugira iki Congo bakoreye iki nothing. There's nothing that Congo have done. So abantu rero bituri bari bakwiye kutuza bakiberaho mu misozi myiza cyane bafise inka nziza cyane zabo ukazibona baratewe n'imbwa z'amayimayi baraje barabateye barabishe nuko ibyo bintu bimaze igihe kingana ikibiba. We don't have to convince each other. We know what has to be done. What has to be done is to fight this war, to win this war, to make sure that whether it's only North Kivu that is gathered and secured by our forces, it has to be secured and gathered by our forces. And then the next thing will be twigwaneho n'abayirongoye twigwaneho bashatse bakavuga bati rika tugwanire hamwe. That's gonna be the best thing ever. Mugabo nta guforce cyangwa nta gutwenga undi naje cyangwa nta iyo tubonye umuntu batwitse n'uyo aba ari umusoda yibeshya akaguma muri iyo leta y'amafuti akibeshya akagumamwo tumusengera Imana imufashe cyangwa ifashe umuryango we igiwe imba ni muri babandi bari ready yuko duterera $5, $10, $20, $100 utuntu two gufasha uwo muryango kugira ngo basezere uwo muntu hanyuma none abana nabo basigaye bashobore no kugira ikintu mugabo. Guess what? People have to understand. It will not continue in that way. Jewe ndi Murundi. Since ntabwo nari ndahari mugabo I read all these things 2004. The Banyamulenge have the refugees bagiye gusaba ubuhungiro mu Burundi bicwa n'aba bantu baba FNL. Nuze movement y'abahutu bafise akazi kabi nikazopfa gakize muri aba bantu. Malheureusement nikazopfa gakize tuzokwa hazoba harimo abantu bamabisemba bavuga ngo bla bla bla. No, uri umututsi uzoba umututsi ugire umubano mwiza n'abandi bantu mugabo ntuzobitinye kubivuga kuri umututsi kandi uvyemeze ku buryo bw'uko wemera yuko you have to live. You must live. You must be a person respected on your territory. Iyo rero abanyekongo bamwe nico gituma munama nabdivukatinga mvuga nti aho mu miji turimo zaba izi North America zaba Europe twese tube duhaguruka dukwiye gushinga committees. Those committees zikagenda zifise abantu bama bagiye ku ma capital cities. Dufate nka Washington hakaba hariho abantu bashika 200
bafise amapancarte minsi yose afise arimwo ya mafoto baduturiye batwikiye abantu bariye abantu ariko barabarya ajya amafoto turayafise yose tugenda tubyereka abo ba congressman bahakiye n'aba journalist bakabibona utinyiki. Is there anybody who can make you fear? Gusumba umuntu haza akagucumita akakwica, gusumba umuntu haza akakora ibintu biraho kumufasoni kumugore akagira ibintu tuzi. Utinyiki. You don't have to fear. So to me